gusumba igitigiri cyagenewe muri ayo mabohero. Nuvuga yuko nk'amabohero yateza kujamwo abanyororo 4,494, uno munsi hariyo hafi 13,000. Aho rero urumva n'ibyo bafungura, iyo abanyororo babaye benshi igitigiri kikaba kinini, siko rero baca bongereza n'ibifungurwa baronka. Urumva rero indya bategerezwa kuronka, amagama bategerezwa kuronka aca agabanuka, ku buryo rero usanga umunyororo arya ibica ntiyikize, gushika hamwe rero usanga bariye ibidakwiye, hanyuma bakavira bashaka banagwara iyo badafise abiwabo canke abagenzi babasariza ngo baje kubaraba bagende babagemuriye. Hanyuma ikindi abanyororo rero bagoreweko cane nuko hari benshi barekuwe baciriwe imanza ya sentare Kabeza, ariko gushika uno munsi abo banyororo n'ukuri banse kubarekura, baguma rero batwandikira batubwira bati nimudutabaze nimudutabarize. Hanyuma ikindi abanyororo bagoreweko nuko babagabuye mu mice. Hariho rero abanyororo novuga ko ari ba nyagupfa, kandi n'ivyo mu mutwe w'abategetsi bagomba kubica, babuze ingene babigira gusa, kubera kuko hariho nk'abanyororo bagirizwa nk'ibintu vya politike, hariho nk'abanyororo bagirizwa yuko ngo bari mu migwi igwana, hariho nk'abanyororo batanzwe n'igihugu cy'u Rwanda. Abo rero batanzwe n'igihugu cy'u Rwanda bobo si abanyororo nk'abandi, ni ukuri ingene bafashwe buganiye ahantu bamaze iminsi kuva bagishika muri iryo bohero gushika uno munsi badasohoka hanze n'umunsi n'umwe. Abo nobagereranya rero nk'ubwa mbere mu 1996 kubera urwimo rwo muri 1993 hariho abantu benshi bari baciwe imanza zo gupfa. Abo rero bose bari babegeranije mu vyumba bimwe gushika hamwe batasohoka ngo babone izuba. Hanyuma urabona umuntu yagiyeyo yirabura amaze y'amezi 3 atabona izuba, ugasanga umengo ni umuzungu. Aho rero muri icyo gihe twebwe turirwa turiruka tujya tuti nyabura aba bantu sabo kwicwa, nabo baciye imanza zo gupfa, hariyo amategeko. Ariko rero twatumvikanye n'abayobozi, biratinda biragenda neza, bakaza babarekura bakaja kuzuba nk'amasaha 2 canke 3 ku munsi. Nabo banyororo rero bitwa ngo n'aba politike, nabo bitwa ngo n'abagwanyi, nibyo bari bakwiye kugira. Hariho amategeko abagenga, n'aho abanyororo bagira ibyaha bikomeye baguma ari abantu, hari uburenganzira bafise. Hanyuma ikindi abanyororo bidoga cane no munsi rero muri ino minsi, ni indya ziza zirabura buri gihe. Nta kwezi guhera, nta ndwi 3 zihera tutumvise mw'ibohero rya kanaka ngo indya zabuze, ngo bamaze iminsi 2 batarya, canke bakaronka ubufu gusa ntibaronke ibiharage, amavuta yo ntakivugwa, umunyu ntukivugwa. Hanyuma rero hari igihe babaha ibiharage bimaze nk'imyaka 2 byabunzwe, naho bizana ugacanira umengo n'amabuye. Urumva rero nk'ivyo kurya abanyororo babirye birabagora. Naho tugira tuti nukuri ndayishimiye umukuru w'igihugu yamavuga yuko abanyororo by'abanyororo bikurikirana, akavuga yuko agira ikigongwe. Mugabo naho agira ikigongwe bataha ntitubona icyo vyungura amabohero, kuko igitigiri cy'abanyororo kiguma ari cyakinde. Nicyo gituma rero twebwe tuguma tuvuza induru tugira tuti nyabura abanyororo nimurabe ingene bamerewe, kurya yagiye kurira abanyagihugu, natwe tuguma tumuririra kugira ayo mosozi dukorora n'ay'abanyororo baba badutumye aho bataronka uwo baririra. Naho tugira tuti nyabura ibintu by'abanyororo ubutungane niburabe ingene vyohinduka, kurya byari bimeze imbere yuko amashirahamwe bayugara. Ibintu byari bimeze neza mu mabohero no mu butungane, twarumvikana kuko turabikurikirana ku munsi ku munsi.
naho rero tugira tuti nyabura turasemereye nibagarukire abanyororo ayo magorwa bagowe naho umunyororo aba afunzwe ibohero ni ikintu kibi ariko gikenewe mugabo gikenewe hakurikizwa amategeko.